Nkuko mwabibonye ni inkino twateguye kugira ngo abakinyi bacu bari bagize iminsi baja mu mahiganwa mpuzamakungu. Mwari mwarabikurikiranye abakobwa bari bagiye gukina muri Macedoine ico twita Fed Cup, hanyuma abahungu nabo bakaba bari bagiye gukina mu kwezi guheze muri Cameroon mu co twita Davis Cup. Abakinyi bose bigendeje neza, cyane cyane abahungu no bigarukako uyu munsi kuko babaye abakabiri mu mugwi barimwo inyuma yo gutsindira na Senegal ku bihugu bishika 8. Umunsi rero aya mahigana twateguye gamije ibintu bibiri. Ubwa mbere nuko baje tukabashimira bakerekana batashoboye kubabona bariko barakina hakurya iyo bari ingene bakina neza, ingene bariko bariteza imbere, ingene bariko baravyifatamo neza. Ubwa kabiri tugashaka kandi gushimira abantu bose badufashije kugira ngo abo bakinyi bacu bashobore kuja hanze, namwebwe muri mwebwe bamenyesha amakuru. Intumbero nyamukuru rero kwaruko nukuryoherwa n'ivyo, ariko bariko bategura kandi n'izindi nkino zizokurikira. Nico rero novuga nti kwarukugira tubashimire, tunabereke tushimire nabo bose badufashije. Intambwe y'Uburundi bugeze ko turishima cyane, ngira mwashoboye kubona ingene bariko barakina, kubona baba bakurikira umupira wa tennis. Murabizi ubu Burundi turafise abakinyi bamaze kuja ku rwego rwo kw'isi, novuga bafise ico bita classement mondial. Hariho witwa RW'ISI ari mu majana 8 kw'isi, ni kibanza ciza cyane. Hariho Alan Gatoto maze iminsi nayo mukurikirana ariko nk'ikibanza ca 1400. Tukagira n'uwundi mumenyereye kenshi mushaka umenga kumwibagira Sade Nahimana, akabageze ku kibanza kiryoshe cyane kuko ari ku kibanza c'amajana 280 kw'isi. Ivyo byose bigadutuma ugwaruka rukunda tennis ruza ruba rwinshi kuko barabona abari imbere yabo ingene bariko barigenza. Twavuga rero ko ntiturashika, njya nta numwe ashika, ariko ikibanza turiko ni kiza kirashemeye. Ni naco gituma ubu n'abantu batanguye guhurumbira umukino wa tennis. Namwebwe hari imyaka ngiri heze vyari gake twumva umenga no mu bimenyesha makuru by'inkino bavuga tennis, ariko uyu munsi turishimiye ntambwe nuko abo dukorana arabamenyereza arabo bana nyene babakinyi, tubona ko umenga hariho abantu bariko babashigikira bafata mu mugongo urukino rwa tennis ukabandanya rutera imbere mu Burundi. Amahiganwa mpuzamakungu ngo niyo ariko amenyekanisha Uburundi cyane. Ivyo bivugwa na Maître Gilbert Nibigigwe arongoye ishirahamwe rya tennis mu Burundi, mu gihe bari baramutse begeranya abakinyi baherutse guserukira Uburundi mu makungu ngo bongere babashimire ku bikorwa vyiza bakoze kuri uyu Imana igenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2022. Irankundagi Orly, umwe mu bakinyi ku ruhande rw'abahungu asanzwe avyitwaramo neza mwa kino gihugu, atera kamo ugwaruka gushiramwo ishaka kugira ngo tennis ibageze kure hashoboka. Barakinye na Senegal, twashoboye gutsinda kandi twashatse gutsinda cyane byashobotse. Banda dukora kugira l'année prochaine dushoboye gukina na Senegal cyangwa ikindi gihugu twahura kugira dushobora kuzinda turabambye. Twabaye abakabiri natwe twabambye cyane cyane twizera ko nakuza dushobora gutsinda turabambye. Kugira amahitamo menshi baze ari benshi bakine bagira amakompetisiyo menshi, babandanye bashaka gukora kugira batere imbere muri tennis. Niko nobabwira babandanye bitoza bakina hama bize. Twarangiza tubamenyesha ko ibyo bibaye mu gihe Uburundi buherutse kwitabira inkino mpuzamakungu mu gihugu ca Cameroon, aho ndetse mbere igihugu c'u Burundi cakinye urukino rwa nyuma n'igihugu ca Senegal, gutyo birangira igihugu c'u Burundi gitahukanye ikibanza ca kabiri mu gihe cari gihejeje gutsindwa n'igihugu ca Senegal iseti 2-1. Nayo ku ruhande rw'abigeme bakaba baherutse kwitabira ihiganwa ryabereye mu gihugu ca Macedoine.